abajene baba basigaye iyo bacoresha sana Mhm. bacoresha gose urumva ashashaka Eh. kubikingira umva we bafise hariya ndibaza bivanye nuko tuvyumva abavayo abagenda bavukayo benshi gazi ubu communication ziroroshe turaganira ushaka kubwira ati hariya bakora ukuntu baruhuka umwanya ni mutoyi bakora umwanya munini amasaha menshi donc uravye iniwacu benshi abajene usanga benshi bibereye mu buzima bwo gutembera kwirambira mugabo nusanga bitandukanye communication usanga bitandukanye cane ega abo bajene bacoresha benshi bacosha uburyo butari bwo none nk'umuntu telefone mugenzi we bakoranye ari muri Canada muri Etats-Unis ari muri Belgique za France gaca mu telefone ambwira ati eba ndungikira agafana ndungikira agacupa none nkawe yabucoreye basi fumacoresha avuga ati ndafise aga projet niko ngomba gukora gapanze uku nuku nuku gapanze uku ugiye agiye hariya agiye kuyarondera kugira ngo nakore projet arangura imigambi swati aho yavuye swati handi hantu ari favorable ku buryo yikoreraho ushobora kumubwira icyumviro wasigaye ngaho mu cyo gihugu ari huri akumva ufite icyumviro kiza gumakana na projet mugabo wabandi akaza avuga ngo nibana ngo dukira gacupa kamwe ngo kiramenye none nkawe wari wewe uri mu diaspora bone mwanya uri hariya gakondera amahera kandi abicaki uri hariya acha ku telefone akubwira uko ibana ngo ndungikira agacupa ngo numva ngo camenye ngo ebana ngo nubugesera ngo byarasi wimeze ashingina nubugesera uca umubwira gute Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari gaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mu kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho nabandi bazaniye abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye imbere yuko rero twinjira mu kiganiro imbere yuko turabira hamwe bimwe mu byo twateguye ko turabira hamwe reka mbanze ndabipfurize umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2026 uzobabere umwaka w'imigisha n'imihezagiro ibitagenze neza mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 bizogende neza muri uno mwaka vyigwije incuro zibiri musi rero turi kumwe n'umusore mwiza cyane aberewe tuza kurabira hamwe bimwe mu bintu tumaze imisi tubona muri kino gihe aho kera iyo umuntu bishaka akagenda mu bihugu byo hanze haraba umunsi mukuru yarasezera ababanye n'abagenzi yarasezera inshuti ariko uno munsi basigaye bagenda mwibanga ushobora nawe wibaza ati mbega vyoba biva kuki coba ari ikibazo kubwira abantu ati ngiye ngaha mbega baba babikorera iki ushobora kugira ico bivuze ko tukuma kandi no mutumire turaza kurabira hamwe ico yobivuga ko hoba hariho intambamye haba usezera abagenzi cyangwa ukagenda uko nawe ushobora kuba amaze kubibona gusanga uno munsi umuntu muriko murasangira agafana ejo bamubwira ati duhure ahantu dusangira agafana gaca kubwira ngo wapi ngo sinkiri mu gihugu cy'u Burundi ngo ndi mu mahanga usanga kubwira ari buraya ari hariya na hariya ugasigara uribaza none ubu bisigaye byarahindutse umuntu nakivuga yagiye mbega uvuze hari ico vyava vyona tukuma nawe rero ushobora kuba warabibonye aho uherereye ushobora kuba nawe byaragushikiye waragiye udaseze cyo gusanga waraseze mbega nimba waraseze waragize ingaruka mbi vyoba ari vyiza kugenda useze canke vyoba ari vyiza kugenda udaseze baza kugira ico bivuze ko muri commentaire ariko kandi uno musore turaza kugira ico turabiha ariko mbere ko twinjira mu kiganiro ko ndamusabe yidondora abakunzi bacu ba Roy TV tuyage muzi ati turiko tuyagana turakwakira muri Roy TV. Murakoze cyane Benishu. Amazina yanje nitwa Samuel Manirambona mugabo benshi banzi ku izina rya Sami. Sami niryo bazi cyane hirya no hino. Hariho akandi kajambo 257. Bafite amazina menshi ni Sami 257. Sami 257. Sami 257. Ubwo kintu bakwise 257. Ako nakazina nyene gasanzwe kamenyerewe cyane benshi bazi hari abakazi cyane sinakavugira nka kuri micro benshi barakazi nakazina nyene ka company tugushimire cyane turi muri navuze kwiki navuze tugitangura ko tuza kurabira hamwe muri bimwe bimaze imisi bibaho usanga kera iyo umuntu agiye mu mahanga yarakoranye imiryango inshuti abagenzi akabasiza akababwira ati nyamara ndagiye Mana yangiriye neza ngiye mu gihugu kicanga kiriya
ugasanga n'abantu baramusezeye ku bwinshi ariko uno munsi tumaze iminsi tubibona ugasanga umuntu mwahora muganira usubiye kumurondera kuri telefone ati mbega twahurira ahantu tugasangira agafana canke turi muhira ndagutemberere aca akubwira ati ahubwo siho nkiri naramaze kugenda woba umaze kubibona wewe cane ico kintu rero c'abantu ubona kera kuntu bagenda bakubitega kuja hanze mu bindi bihugu byari ibintu biryoshe mu miryango barateguza imiryango ati turafise umwana acaja kwiga hanze urabona ko benshi babigira bagiye kwiga abandi kunonosora bategura iminsi mikuru bategura ibinyobwa bakanywa bakarya me aujourd'hui ubiravye biratandukanye sinzi ico biva kure ariko uravye benshi baranka kuza kuvuga ivyo bakorayo benshi bagiye buza bumva ngo bagiye benshi ugwaruka hano niko rugenda cane ngo bagiye za Arabie Saoudite ndavuga abakobwa za Oman ndavuga abahungu baragenda za Dubai bagiye kurondera ubuzima mugabo kenshi usanga ivyo bagiye gukora bisa n'ivyo basize mu gihugu bavukamo mugabo kubera ubwo buzima yuko usanga kenshi busa nubwo basize iwabo benshi ntavuga ko bagiye hariya canke hariya ntazokubwira ngo nagiye canke ngo nagiye hanahanaha canke ngo ndaha kubera imvo z'ubwo buzi benshi bakunda kuvuga ngo ni igihelpa mu Congereza ikiyede tukiri ngaho nyene turifuza kumenya sabo gusa ari abo usanga bagiye kwiga nko mu bihugu mu Bufaransa mu bindi bihugu ugasanga agiye kunonosora yahora yiga universite ngaha mwe mwahora munigana ariko akaronka amahirwe yo kugenda kubandanya kwiga mu bindi bihugu ariko ugasanga uramubwira ati mbega tugende kw'ishuri agaca akubwira ati je sinkiri mu Burundi mu gihe mwiganye mwasangira vyose atavyo yigeze akubwira naho bibaza ko vyoba biva kuki bo kuri ivyo vyabo bagenda kwiga canke bagenda muri visite gaca usanga ntakubwiye benshi hari abagenda bagaca bagenda mu nzira zitarizo nafise exemple abanyeshuri twigana ahantu bagize amahirwe baronka visite yo kuja muri Turki bamaze gushikayo uko baba bateguye urubanza bagiyemo canke visite bagiyemo basiye kumubona ico gihe rero benshi iyo bagiye barakwihisha ntazovuge ngo naka twari twavuganye canke umenye contact yiwe benshi rero baragenda badafise objectif y'ivyo baba bagiyemo bagaca babihindurira iyo soit bishobora ubuzima guhinduka ari yari ntibimenye ko ari a distance ugasanga biragoranye ko mubandanye mukominikana ariyo mpamvu rero benshi bagenda badasezeye bagenzi kubona ubuse ntabazi objectif yabo yashitse iyo biragorana y'ubuzima bwase ntavuga ngo bimeze uku kubera bagatera ahantu harenze aho yavuye ntiyobwira umugenzi wiwe ngo bimeze uku umva bimeze uku cisha mwijisho si bose mugara aho bigishika nyene kagenda neza tugushimire cane none kera ko bahora basezera naho ubaze ko bahora basezera kubera iki kera uravye ugaruka rwa kera n'ubwo n'umunsi ntibisa aba kera bafise vision mugabo yari igarukira hafi ibyabasamaza tandukanye n'ibasamaza uno munsi abo uno munsi rero atambutse intambwe imwe gusa akagera hajya kubera ayo bimwe bimwe amaze kubona bitandukanye uca usanga ariko iyumvira kurenga kure mubo kera hariho n'abagenda akamara y'amezi nk'agaca agaruka tutiriwe turaca hirya no hino benshi bakunda kuvuga ati iyo uri kumwe n'umugenzi nk'akarorero ufise visa yo kuja muri Canada no mu bindi bihugu biteye imbere akaba yifuza kuzogenda mwari abagenzi mwarasangira vyose mwaraganira vyose akabigusha mwaravuga yuko yoba ari impamvu yo kwikingira kugira ngo yumva ko agomba kuguterana imbere hama ushobore kumugirira nabi abandi nabo bakavuga ati ni vyiza ko ikintu kigira ibanga imbere yuko kigera no musikano uza kuganira ni kimwe gishobora gufasha abantu bimirije kuzogenda mbega kugenda usezeye no kugenda udasezeye vyoba ari vyiza ku ruhande rwawe ubona gute wewe kugenda usezeye iruhande rumwe ni vyiza bagenzi mwaragendanye kugenda udasezeye naho ndibaza yuko sinzi yayivana n'umuntu ubundi benshi bagiye ubuye bagenda bafise
igihabu co kurondera amahera cane. Iyo abasigaye nabo abajene basigara ngaho oye babazi ko umuntu agiye hariya agiye kurondera amahera menshi, abajene baba basigaye iyo bacowesha sana, bacowesha gose urumva aca ashaka kubikingira. Urumva wewe bafise hariya ndibaza bivanye nuko tuvyumva bavayo bagenda bavukayo benshi gazi ubu communication ziroroshe, turaganira bashaka kubwira ati hariya bakora ukuntu baruhuka umwanya ni mutoyi, bakora umwanya munini amasaha menshi, donc uravye iniwacu benshi abajene usanga benshi bibereye mu buzima bwo gutembera kwirambira, mugabo nusanga bitandukanye communication usanga bitandukanye cane. Rero abajene n'abagiye hariya bafise objectif yo kurondera amahera, bati sinzomaramara ngarutse, abafise esprit yo kurondera amahera, abajene nabo twasigaye no benshi bafise ingeso yo gucoresha cane. Niyo mpamvu uca usanga rero benshi babakatira communication cane, ariko kugenda badasezeye nawe si ciza ku muntu mwakuranye mwagendanye, oya vraiment. Ikiganiro ni nawe uvuze kwikira afite ico bivuga ko ushobora kuba waragiye usezeye, ushobora kutubwira impamvu wewe vyashitse ukagenda usezeye, ushobora kuba kandi nawe waragiye utanasezeye urafise rezo yiwawe yatumye ugenda udasezeye, dushaka kubidusangiza muri commentaire kugira ngo bifashe abandi benshi, ushaka nawe wimirije kuzogenda, mbega utegura kuzobigendamwo gute, ushaka nawe ico usiga muri commentaire kugira ngo gishobore gufasha abandi. Tukiri ngaho nyene Sami, ku ruhande rwiwawe bishitse ukanka viza yo kugenda mu mahanga, mbega wewe wogenda usezeye canke wogenda udasezeye, wobikora gute? Jewe ngize amahirwe yo kuronka izo viza zo kuja mu bihugu vya kure, ntegeza gusezera abagenzi. Kubera iki? Abagenzi kubera nyene abagenzi mwakuranye urabahanuza, bizogenda uku bizogenda gute iyo uzogenda, baguha ivyiyumviro. Umugenzi aca aguha icyumviro ati nibashika hariya bizogenda uku n'uku n'uku, uzokora uku n'uku n'uku, canke tubandanye kumenyekana, tubwire situation yiyo uri, usanze bimeze uku n'uku tumenye icumviro tuguterera, gutyo ugasanga abagenzi barakugiriye akamaro cane. Ku ruhande rwa Sami ngo yogenda asezeye kugira ngo abo asize ngaho ashobora kubakena mu bundi buryo, ashaka kugira ikibazo ageze hariya akabitura bakamufasha bakamuhanura canke bakamufasha ikindi kintu. Kuri wewe Sami nk'abagiye badasezeye n'akahe kajambo wobabwira? Abajene vraiment bagenda mu mahanga bagenda badasezeye, akajambo nobahanura bavuga ati nobabwira nti n'abajene kugenda mu mahanga ufise umugenzi mwakuranye imyaka mirongo muri kumwe mugendana muhanurana mufashanya mu tuntu, rero utamusezeye nifato mbi cane. No wayifise uyu munsi yumvise nk'ibivuga uko gusa, yoca yihanura akabihagarika, kuko umugenzi aguma ari umugenzi, n'imyaka yose muzaba mukiriho aguma ari umugenzi, kandi uravyibuka. Uravyibuka ko yabaye umugenzi, anabwira n'abandi. Kenshi usanga abantu bakubwira ati ryari umugenzi uku nuku, usanga vya niko biragaruka. Rero usanga bihuba mu mutwe, rero kugenda usezeye umugenzi n'amakosa ya mbere abaho. Ndahanura abajene bagenda mu bihugu bitandukanye, kurondera ubuzima, kwiga, kwibuka iyo bavuye, abagenzi basize, gutyo n'abavyeyi cane. Ni nawe uvuze kwiki mwumvise ko kuri Sami yavuze yuko abariyo bashobora kuba bagiye badasezeye ko abavunira akagoye ko baba bagize ibintu bitari vyiza, ko umuntu naho uba waramusize mu gihugu kumukene ko muvugana, kuko mushobora kuba mwarakuranye canke muri abagenzi mufitanye ubugenzi bw'igihe kirekire. Tukiri ngaho nyene Sami, tukiri mu kiganiro nyene, turifuza kumenya hari abandi tubona irevure baragiye mu nyuma baragarutse, ariko ugasanga bari bafise imiryango bavukamwo iri ruguru, aho ugasanga muri ico gihe bigumiye ngaha mu gisagara, mbega wobahanura iki? Harya nimba ari umuntu aba yagiye hanze mu mahanga kurondera ubuzima canke kwigayo, agashikira i Bujumbura, bafise rezo zitandukanye. Hari igihe usanga aho yashikiye urabona aho i Bujumbura ni muri centre commercial, aho usanga yavuyeyo yifitiye business, yarakiriye business canke yarakuyeyo business, ahise abona ariho hari favorable kuyikorera.
ugasanga abona ati ngiye hariya ntivyonyorohera iyi business yanje ndabona ntiyokwivuriwa, ugasanga nivyo bibitiye. Hakaba n'abandi je sais pas, ugasanga n'umuntu inyifato z'umuntu nyene atashaka kuza kuguma hafi arangura imirimo yiwe, iyo biva n'umurimo ariko arangura. Uratubwiye ko benshi ushobora gufatirwa n'ubuzi ugasanga ari ngaha yarakereye nk'ikintu cyo kudandaza akeneye gukurikirana, ashobora kuba afise abakozi, ashobora kuba afise business ariko arakora, mugabo ivyo ntibihagije nako afise umuryango ruguru, ivyo araje kubikora. Mbega ntibikenewe ko agenda kuramutsa umuryango, ntibikenewe ko aba kumwe n'abavyeyi, vyoba vyiza gumye yikora n'ama business yo ku ruhande rwawe ubona gute? Sinibaza ko ari umuntu yogenda mu mahanga. Barahari aduga ruguru kuraba abavyeyi, afuma amubwira ati ngo duhure mu gisagara turamukanye, mugabo ibintu vyo kujayo ku gatumba, ibintu vyo gusanga mayabonje kuramutsa je ndabirengeye, naruriye ndege nkagenda mu mahanga nkakorera amadolari ndarengeye kuduga ruguru. Barahari bameze uko. Ivyo biraho barahari benshi. Byose ndavyibaza. Basi nimba ari umuntu yagiye mu mahanga akaronka ayo mahera basi, nimba ari umujene afise amafamiye mu ntara za ruguru, hamwe kwita ruguru mu bitoke hariya, agaca ashika i Bujumbura, akaca avuga ngo jewe mbega aho yoba yashikiye mu nzu yiwe. Ashobora gushikira mu nzu yiwe ariko abavyeyi bakaba bakiba ruguru. Nico nashaka kukubwira. Oya bari ruguru nta kintu na kimwe cobuza kajayo. Swate ari ikintu abura mu mutwe. Atari ikintu abura mu mutwe, yovuga ati jewe sinduga ari kuraba abavyeyi, amahera yarose, nimba ari déplacement y'umugora arayifise, araduze ruguru kuraba abavyeyi, arasubiye basi aho yashimye kuba. Naho ubundi bwo kuvuga ngo ntiyoduga ruguru aba afise ikibazo mu mutwe. Kubo bihora bishikira wumva wohanura iki? Aho vyoba bishikira vraiment no bati wohindura inyifato. Iyo nyifato ntibereye ku muntu yerezwe n'abavyeyi, ahagenda mu mahanga kurondera ubuzima, ahagaruka bakihari. Yego. Tugushimire cyane ku kiganiro ciza uko badushikiriza, bako badukurikira mushobora kuba muri mu mahanga mugushika mukaza mu mavukatsi mukagenda mudusubira inyuma kuraba abavyeyi mwasize ku gatumba, murumva ko Sami avunira akagohe ati muhindure. Tukiri ngaho nyene Sami, ni nawe uvuze kwiki turashaka vyinshi ubivugako. Hariho benshi bagenda basezera ariko mu nyuma bamaze gushikayo bakagira ikibazo, ugasanga abandi basezera guma kwidogera ncorera, no vraiment ubona n'agasandolari, no vraiment nta n'agasenkandolari, abantu n'umusi baca babuze amahoro kubera ko babasize, kubera ko bababwiye ubuzima bagiyemwo, nabona akahe kagohe bavunira. Ega abo bajene bacoresha benshi bacosha uburyo butari bwo. None nk'umuntu telefone mugenzi we bakoranye ari muri Canada, muri Etats-Unis, ari muri Belgique za France, gaca mu telefone ambwira ati eba ndungikira agafana, ndungikira agacupa. None nka wewe yamucoreye? Basi fumacoresha avuga ati ndafise aga projet niko ngomba gukora, gapanze uku nuku nuku, gapanze uku. Ugiye agiye hariya agiye kuyarondera kugira ngo nakore projet, arangura imigambi swate aho yavuye, swate ahandi hantu ubona ari favorable ku buryo yikoreraho. Ushobora kumubwira icyumviro wasigaye ngaho mu cyo gihugu ari huri, akumva ufite icyumviro ciza mukanakora na projet. Mugabo wabandi akazavuga ngo bebana ngo ndukira gacupa kamwe ngo kiramenye. None nkawe wari wewe uri mu diaspora muno mwanya, uri hariya agakondera amahera, kandi abicaki uri hariya, aca ku telefone akubwira uko ebana ngo ndungikira agacupa, ngo numva ngo camenye, ngo ebana ngo n'ubugesera ngo byarasi wimeze ashingina n'ubugesera, uca umubwira gute? Muri ico gihe ndafise basi nk'irya mbere no yamuha, n'irya kabiri aho gacupa nkamugurira, mugabo irya gatatu ku ruhande rw'iwanje ntumubwira ati nta kintu basaba kwiyumvira ugakora, aho gacupa usaba nanje ugashaka kukigurira, kuko uno musi Sami ushaka kuba uriko uramusaba hariya ntuzi uburyo yaronka arusha, kandi hariya nawe afise dépense ariko arakora, ashaka kuba afise umuryango, ashaka kuba afise ama projet ashaka gukora ngaha mu Burundi. Rero mu gihe uca umubwira ngo ncoresha, benshi baranababloka canke nimero bakazihindura ko kiri muriko murabuza amahoro. Abandi nabo ari ngaha mu Burundi afise projet yo kuzogenda akavuga ati vyiza uje ngaha ntusezerane, uko kubasezera caguma bagucoresha, ugasanga ni abo bariko bacokesha nabo bariko bariziba inzira. Uruhande rwanje je niko nabigira, nibaza ko tumaze ndakwishura. Ico kibazo nico muga ntigikwiye. Ikibuze ni igihe habuze iki? Bo bisanzwe akantu nemeye akantu yagucoresheje ubwa mbere, nta kibazo murazinanye mwarakuranye n'umugenzi,
iyo vyashitse birakunda kuko aho nabagendega bikanga bibaho bo yaragiye aragira amahirwe birakunda Mhm. bwa mbere rero yamuhaye Mhm. rero bamwe baca babigira akamenyero Mhm. tinaka eba ndamubwiye akantu Mhm. bashanga yaratomboye ngo caciyemwo Cyangwa agacabwira n'uwundi ati cabwira mwandikira n'abajama aka bose message nawe cabwira je nanje abajama yarampaye cabwira abajama caga unaka ni sawa kweli Mhm. ngo asha gukoza ko ngo kurusinya gusa aca guha acaguha Mhm. ntuzi uburyo yabikoze Mhm. amuzinanye muri system mu buryo Mhm. banye ukuntu mwakuranye mwagendanye mwaganira umwanya munini Mhm. hama aciye wa mugenzi aciye abwira wa wundi aciye abwira wa wundi Mhm. impamvu rero kwaboroka ategeza kwaboroka baba bafise ifatiro afise impamvu Mhm. agaca babigira akamenyero Mhm. niko bimeze vraiment ndagushimira cyane imbere ko turangiza Sami turifuza impanuro imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu uza kubwira ko bacu ba TV ko baradukurikira bashobora kuba bari mu mahanga abandi bifuza kuzojayo abandi kandi bari ngaha mu Burundi ushobora gusanga baguma bagorana ari nabo ko baratuma abantu n'umusi imitima ihinduka bagenda badasezeye ukumva umuntu no musi bago murasangira nuko muraganira neza ejo hashobora kumenya acavuga ati jese nkiri mu Burundi naramaze kugenda ugasanga nibo ko baratuma abantu badasezera n'abandi nabo ushobora gusezera ugasanga bako barakugora warashitseho kuguma kuvuga ati nta n'agasandolari kwe nta n'agasandolari ugasanga bakujije amahoro bamwe urabahinduriye urababusa n'ibindi bigiye bitandukanye mbiko turangize n'inyaye manuba izi mpano itatu nobaha ega abantu basigaye mu gihugu bazi batahora bajya ntabagiye mu mahanga ntaba ari iwabo abari mu mahanga umaze kumenya ko umuntu atari mu gihugu c'iwabo liberté ntabwo ari totale reka ntabwo ibikwiye kandi yari agahera agatora agaharurira gose suppose bagiye ahantu ntimuvuga ururimi rumwe n'ubuzi si ikirenga kuko harya umuntu yaruvukiyemo nawe wabwiye kutura harya ntabwo aba ico kimwe swati uvuye muri erere uvuye mu ikosa canke amategeko yaho ntuzi ko n'abapanzi niyo mpamvu uca usanga umuntu ari hariya amahanga yaba muri attentif ntiyigera abapoza oya agahera kiwe rero agatora yagaharuriye swati ayatora yarushe akoresha inguvu nyinshi kugira ngo umwanya yakoresheje mu kuja hariya n'inguvu yakoresheje kugira ngo ashikeyo ntibizomubere impfagusa rero abantu bafise ingendo yo kuguma bakurikirana abantu twita aba diaspora ati kwagiye kiraciye mukora nk'umukuze aragiye ati jewe bukene ndasezeye hariho nabo babo basigaye baca bararama ati karosi mu diaspora ntibazi ko ashaka gushika agahita agwara agahoana canke agahona gisida rero iyo ni impanuro novuga ati umuntu uko ameze ntaraburiye ahubwo nashiyemo inguvu arabona inzira yaciyemwo nimba yagize amahirwe ujyahagera canke akaronka canke akuruka kuko ntibisigura ngo ujya kuronka amahera we ntibisiba kuja hanze canke kuja hanze ni mu mutwe ushaka gusiga mu Burundi agasigara arasatira akaronka canke ibihugu basanzwe barimwo ugasanga nawe undi yagenda hariya ibiharo vy'amahera y'imurusha ndagushimira cyane Sami kuganira ciza tugiranye n'impanuro uhaye bako badukurikira haba bimiza ingendo haba bamaze kuzifata mbere n'abasigara mu gihugu ugasanga gukora agorana ari incorera ari impaka ugasanga umuntu yaragiye muri famiye ati je kiraciyemo sinzosubira kuruha Minerva yaragiye kundihira ibintu byose agiye kumfasha kuko yumvise ari mu mahanga ugasanga bamwe bacarira n'amaboko ati none ku kwezi nazo masandolari kundi guheza sinzosubira ndamutoresha kamba ugasanga ko biratuma abantu bamugara ejo niyaguhindurira agapfunga fre ntusuye kukuronka bizishe bigenda gute mwigera nawe kubagira impoko nabo bayaronka barusha kandi bayakoreye anavyo bizotuma abantu badashobora kugira imitima myiza ngo bagende basezeye nka kera umuntu bazi ko ari mu mahanga baramugirira impuhwe akavuga ati turindire nawe azo kubwiza abanza aronke peut-être ahamenyere n'ibindi ariko uno munsi umuntu agiye ari hagishika ati none nta n'akantu baraguha ndongikiye ugasanga nivyo ko biratuma abantu bagenda badasezeye ari nabo bivuze kwikira ushobora kugira ico bivuze ko muri commentaire shimere cyane yako aradukurikira shimere na Sami bwano ciza tugiranye abataragira subscribe mwanda mukurikirana ubwano vya Royal TV amakuru mashasha yizewe shimere cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bashikara bimeze neza cyane au revoir
Imutangwa muri Roy TV. Ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga